Shalom shalom, Yesu nashimwe cyane. Hanyuma iki ni cya kiganiro cyerekeranye n'ingo, aho tugiye gutangura uyu munsi ku kiganiro cya mbere, aho tugiye gutangurira kurabira hamwe intango y'urugo cyangwa inkomoko y'urugo. Yesu ashimwe cyane. Ariko mbere ya byose mu nkundire tusenga Imana. Uhoraho mwami Imana, turagushimiye, turaguha icyubahiro kubw'uyu mwanya mwiza tugiye kuganira ku bw'ingo. Mana nzima, ndabizi neza ko uri kumwe natwe kuko wadusezeraniye kubana natwe. Tugire neza, ubane natwe, ubwiza bwawe bwongere ubane natwe. Umuntu wese agiye gukurikirana iki kiganiro kigira icyo kimukoreye, turafashe imbaraga z'ikuzimu zisambura ingo mu izina rya Kristo Yesu. Aho ziri hose zitsindwe, ubushobozi bwawe bwongere gukora. Urakoze mwizigirwa kuri Imana nziza, kandi ugiye kubikora ni mu izina rya Kristo Yesu, amen. Egome muri kumwe n'umukozi w'Imana Isenge Baudouin. Uyu munsi nicyo tugiye kuganira ku bijyanye n'ingo cyangwa n'imiryango. Mu yandi majambo, urugo niyo shimikiro cyangwa niyo ntango y'ubuzima bwa buri muntu wese ahari kuri iyi si. Rero ati mbega urugo ni iki? Urugo nagomba ndababwire, ntabwo ari ikintu cyatangujwe na papa, ntabwo ari ikintu cyatangujwe na mama, ntabwo ari ikintu cyatangujwe na sokuru cyangwa na oya. Ariko urugo icyo bita urugo ni umubano mu bisanzwe w'abantu babiri. Utangura ku mubano w'abantu babiri, hanyuma bakaronka abana nabo bakazobyara, bikacika icyo bita imiryango. Rero mu ncamake, umuryango cyangwa urwo rugo ni proje, cyangwa novuga ko ni ikintu Imana ubwayo yitangurije igihe yarema isi, igihe yashyiraho ibyo tubonesha amaso. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo dusomye mu itanguriro igice cya mbere, usomye icyo gice cya mbere urabona ingene isi yagiyeho, ibiremwa byose byagiyeho, ibyo ubonesha amaso uko Imana yabiremesheje ijambo. Ariko igeze ku mwana w'umuntu, kari akantu kadasanzwe Imana yakoze. Yavuze ngo usomye uhereye ku murongo wa 26, iravuga ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu, ase natwe, batware amafi yo mu kiyaga n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungano n'isi yose n'ibiguruka hasi cyose. Haleluya. Rero mu yandi majambo bisigura ngo wari umugambi w'Imana kurema umwana w'umuntu, gushyiraho umwana w'umuntu. Mu yandi majambo bisigura ngo umugabo yaremwe ku bw'intumbero nziza, yaremwe kugira ngo agabaganze ibiriho byose, agabaganze iby'Imana yari yamaze gushyira. Mu yandi majambo, Imana yarashyizeho byose, ariko ikigomba gushyiraho urutonde. Byose nibyo kwigaba, byose nibyo kwiyobora, ariko ikigomba gushyiraho umuntu abiyobora. Nicyo gituma yavuze ngo tureme umuntu mu ishusho yacu. Mu yandi majambo, yagomba ishyiraho la responsable, yagomba ishyiraho ujejwe ibyo yaremwe byose. Niko ijambo ry'Imana ritubwira igice cya mbere mu itanguriro ku murongo wa 26, ngo ubandanije hepfo gato, ngo Imana rero ikirema umuntu mu ishusho yayo, kuko ngo mu ishusho y'Imana niho yaremwe, kandi icyo gihe yaremye umugabo n'umugore. Mu yandi majambo, Imana yashinze urugo, yari imigambi y'Imana kugira ngo urugo rwa mbere rubeho. Haleluya. Ntabwo Imana yiyumviriye gufata igikoko ngo ihuze n'umuntu, ntabwo Imana yiyumviriye gufata umugabo ngo imuhuze n'undi mugabo, ntabwo yiyumviriye ngo umugore. Usomye neza Bibiliya ubona yatanguye kurema Adamu, ngo hanyuma ngo ibona ko bibereye imuremera Eva. Ntabwo yigeze imuzanira uwo bahuje ibitsina, oya, ariko yaremye urugo, irema umugabo n'umugore. Mu yandi majambo, yabashyizeho kugira ngo bagabe baganze, kandi usomye neza ibabwira ngo mwororoke mugwire. Ku murongo wa 28, itangurira igice cya mbere ku murongo wa 28, Imana ibabwira ngo Imana ibaha umugisha. Imana irababwira ati mwororoke mugwire.
mu yandi majambo bavyare. Haleluya. Mu yandi majambo Imana yashyizeho plan y'urugo kuva kuri Adamu na Eva. Nico gituma yaremye Adamu ikimuremera na Eva. Haleluya. Ugiye gasoma ijambo ry'Imana dusanga mu Itanguriro igice ca 2 ku murongo wa 18, naho nyene urasanga Imana ngo irema Eva, ngo kandi Imana iravuga ati si byiza ko umuntu aba wenyene, reka muremere umufasha amukwiye. Haleluya. Imana yaremeye Adamu umufasha amukwiye. Nico gituma Satani yaratahuye ibanga neza. Satani arazi neza ko ishimikiro ry'ubuzima dufise ni mu ngo. Nico gituma uyu munsi Satani ariko aronona ingo. Satani ariko aronona ingo, ariko arereka umugabo ko umugore afise atamukwiriye, ariko arereka umugore ko umugabo afise atamukwiriye. Ariko nagomba ndababwire ngo uwo n'umudayimoni yarungitswe kugira ngo asambure ingo. Ndabibabwira neza, mwicare mubizi, dayimoni yararungitswe, Satani yararungitse abadayimoni kugira ngo batere ingo. Ariko nagomba ndakubwire ngo Eva wawe Imana yamukuremeye ibona ko agukwiriye, kandi ngo Imana yaturemye mu ishusho yayo. Wa mugabo, Imana yakuremye mu ishusho yayo. Wa mugore wakuwe mu rubavu rw'umugabo, ari kuremwa mu ishusho y'Imana. Haleluya. Rero nagomba ndababwire ngo wewe ahuri ufise Eva wawe, Eva nawe ufise Adamu wawe. Imana yabaremye ibona ko bikwiriye, kandi ivuga ngo nimubeho murondoke. Haleluya. Reka tuganire cyane iki kiganiro cyacu kibumbatire ku kintu kijanye n'ingo n'imiryango, kuko niyo base cyane niyo shimikiro, niyo tanguriro ry'ubuzima bwiza, haba mu gihugu, haba mu miryango, haba mu kazi, haba mu bikorwa by'iterambere. Urugo iyo rutabaye neza n'iterambere niriterere imbere. Iyo urugo rutabaye amahoro, menya neza ko n'imibereho iyo ariyo yose itagenda neza. Nico gituma uyu munsi nguhamagarira nshuti muvandimwe, ewe mugabo ahuri, ewe mugore ahuri, menya yuko Imana ibaremera urwo rugo yabona ko bikwiriye. Murabe neza Satani nabibizamu. Nico gituma iterambere mu rugo rwanyu murarondera mukaronka amafaranga ariko nababumba, murarondera amafaranga ariko umunezero nubaho. Kubera iki? Mwaribagiye isezerano, mwaribagiye ko Imana yabaremye ibona ko ibahuza, ibona ko bikwiriye ko mukora urwo rugo kugira mube ku iterambere, kugira ngo igihugu mugifashe, kugira ngo iterambere ry'abana banyu riboneke. Nuko umugabo n'umugore babana nyakubana. Haleluya. Tuzogenda tuganira uburyo umugore, uburyo umugabo akwiye guhagarara mu rugo rwiwe kugira ngo urugo rugende neza, kugira ngo abana babimore, kugira ngo umuryango ubimore, kugira ngo babe akarorero mu gihugu no mu iterambere rye. Amen. Muzogenda mubona ukungene Satani yagiye ariba izama abantu, yagiye arafuka igihuza abantu batakimenya icyari cy'umugabo mu rugo, batakimenya icyari cy'umugore mu rugo. Icyo ni mwamara kukimenya, uko tuzogenda turaganira, muzogenda mutahura byinshi cyane bizotuma bibaha kumenya yuko Kristo ariwe yaremye byose, ariwe yashyizeho urugo, ariwe shimikiro ry'urugo. Kandi nzobereka ingene nimwashyira Kristo imbere, ingene urugo rwanyu, nzobereka uburyo urugo rwanyu rushobora kugenda neza murufatanije n'Imana. Ibyo tuzogenda tubiganira, kandi nagomba ndakubwire hamwe n'ibyo, hamwe n'iki kiganiro, ushira Imana imbere, ubwira Imana ati Mana, ndagomba gukurikirana iki kiganiro, ndagomba kumva gufashwa, kuko abantu benshi ngo zasambutse ariko ntibazi ibanga. Satani yarateye, Satani yarinjiye, ariko hamwe n'ibyo tugiye guhaguruka hamwe n'Imana tugwana urugamba, kandi Imana izobana natwe. Reka dusenga Imana, ariko ndagutumirira gukurikirana ibiganiro, kuko hamwe n'Imana ndazi yuko ari abantu bagiye gufashwa, ndazi ko ari abantu ingo zabo zigiye kugenda neza, ndazi ko ari abantu ingo zabo zariko zirasambuka zigiye guhaguruka, ndazi neza ko ari abantu bagiye gutabagwa biciye muri ibi biganiro. Uhoraho Mwami, ndasengeye uyu muntu wese ariko arakurikirana kino kiganiro, ahaherereye, mu ntara aherereyemo, mu gihugu aherereyemo,
mu bihugu byo hanze aherereye, ndavuga ngo mu izina rya Yesu Kristo nta cyakunaniye. Wewe niwe waremye urugo ushyiraho umugabo n'umugore, ngo kandi wabaremye ubona ko bikwiriye, ngo Adamu muremera umufashe ubona ko bimukwiriye. Nicyo gituma n'uyu muntu wese ariko arankurikirana, wamuremeye umugabo ubona ko bikwiriye, umuremera umugore ubona ko bikwiriye, mu izina rya Kristo Yesu ndafashemera imbaraga z'ikuzimu zose n'abadayimoni n'abakonikoni, abarozi bagiye kuroga izingo, ndavuze ngo mu izina rya Kristo Yesu reka ijambo Mana rishike kuri buri muntu wese, urugo rwe rugende neza. Umuntu wese atarazi ko ariko aribwa izamu, mu izina rya Kristo Yesu mukore ku maso kugira ngo uru rugo rugende neza, kugira ngo umugore aronke icyo akeneye, kugira ngo umugabo aronke icyo arekuriwe, in the name of Jesus. Mana ndasenze ngo iki kiganiro kigire icyo gikoze kuri uyu muntu uwo ari we wese agikurikirana, umuntu wese agire kwishukwa mu izina rya Kristo Yesu. Ndagushimiye, uri umwizigirwa kandi uri Imana nziza. Urakoze kukijije buri muntu wese, urakoze ko inahe zigiye kuboneka biciye muri iki kiganiro, ni mu izina rya Kristo Yesu w'Umunyanazareti, amen. Twari mu kiganiro cyerekeye ingo n'imiryango. Rero ku bw'ivyo ndagutumirira wowe ufite ikibazo twoganira. Hariho abantu benshi cyane bamaze gufashwa, tuganiriye, ingo nyinshi zariko zirasambuka zafashijwe kubera kuganira. Nawe nturacekwa, haracari ivyizigiro. Nurabe ngo bimeze uko, nurabe ngo biranse, nurabe ngo yamaze kumbwira ngo byaheze, oya, haracari ivyizigiro. Turafise inahe nyinshi z'abantu bagiye barafashwa. Nagomba ngo utangure ukurikirane ibiganiro hamwe n'ivyo dusengerane hamwe n'ivyo tuganire. Nagomba ndaguhe WhatsApp yiwanje cyangwa nimero ushobora kuturonderako. WhatsApp andika agasaraba 257 79 62 62 74 56 mu Gifaransa plus 257 79 62 74 56. Aho muturondeye umwanya wari wose turavugana namwe kandi murakira ibisubizo. Yesu abahezagire. Ndabahejeje umugisha aho muri hose. Imana ibahezagire. Mwari kumwe na Isenge Bodo. Yesu nabaha umugisha.